Hello everybody, what's popping out there? I go by the name Extra Mbega Mombo's coming the fun bo ni BITV ubugira kandi no musi twakije kamera namutumira hari one man di Totomo naje kuvuga iki rero no musi namutumira hari mugabo nagezo kuvuga tu ibintu biri ko biravugwa cyane hirya no hino kuri Kirikou akili Badman Rasta Kirikou akili ibintu byaraye bibaye mu gihugu cy'u Rwanda aho yarari muri concert ni ibintu biri ko biravugwa cyane haba ku mamedia atandukanye ngaha mu Burundi no mu gihugu cy'u Rwanda. Kirikou numwe mu baririmbyi bibihangange dufise ngaha mu Burundi, numwe mu baririmbyi akunzwe cyane muri uno mwanya ahani kuri BITV. So ivyabaye kuri Kirikou mu gihugu cy'u Rwanda si rya mbere byari bimubayeko, iri ryari rigize inshuro ya kabiri. Ubwa mbere vyaba hari kuri DJ Peter, abantu benshi baravuze ibintu byinshi kubera iki Kirikou atatwaye DJ wiwe nkuko ariko akora nk'umuprofessionnel, yari gutwara DJ, yari gutwara staff ikwiriye kugira ngo ibibazo nk'ivyo nibisubire kuhaba. Ariko kandi Kirikou yarasubiye mu Rwanda asubira gukora ico novuga reka ndavyite ryakosa nyene, asubira kugenda ata mu DJ atwaye. Ariko ivyabaye ntibisa n'ivyo bwa mbere, ho ivyo bwa mbere umu DJ byari vyumvikana ko Kirikou yarakwiye kumutwara mugabo ubu naho bavuga ko ari ivyuma byapfuye. Ariko ugiye kumviriza ku mpande zose abantu bari hajya muri kijya kibanza bavuga yuko vyumvikana nkaho umenga ni ibintu nyene babaye buhagarike, ntabwo ari ibintu vyabaye ngo ivyuma birapfuye, ni ibintu babaye buhagarike. Ari naho abarundi n'abanyarwanda baciye bahagurukira rimwe baratera novuga induru nyinshi. Ego mugabo ikintu reka tugaruke ikintu cerekeye no kurwana. Kirikou nabwo yigeze gwana, abarundi muko murumviriza hari abantu bariko baravuga Kirikou yagiye gutera ingwano naveyo ibintu byinshi. Kirikou ntigeze agwana, ico kintu Kirikou naco yigeze akora. Ariho benshi bariko barabivuga ku mamedia mugabo Kirikou ntigeze agwana, ahubwo habaye izo nduru gusa bisanzwe, nta ngwano zigeze zibaho. Tuce tugaruka rero ku muziki w'u Burundi nkuko turiko turagwana ngo umuziki ube professional. Mbega vyoba ari sawa ko umuririmbyi ava ngaha akagenda mu kindi gihugu atitwariye mu DJ canke atitwariye staff ishobora kuza iramukurikiranira kuri kote technique kazira kurikirana ingene ibintu biriko biragenda? Bipfirahe haburiki abaririmbyi bacu mbega mu gusinya amakontra barabiki? Tuvuze ngo Kirikou kugenda toye mu DJ mu Rwanda ni vyiza koko, ariko Kirikou si cyo gihugu cambere agiye, yama yagiye mu Bufaransa, yama yagiye muri Suisse, yama yagiye mugabo ico kibazo ntikiraba. Mugabo ntagenda yitwariye mu DJ wiwe, ni kuvuga yuko abari hariya abari muri organisation yajya ama concert bagiyemo hariya babiri bien organisé ku buryo atakibazo muririmbyi aza kugirana no mu DJ canke aza kugirana na staff yabateguye igiteramo. None Kirikou ubwo ntitwosanga hagati yabateguye igiteramo na Kirikou hoba hari ingorane? None gute ingorane nzobura? Mbega bajya babateguye igiteramo babivuga kwiki? Nico ni kibazo umuntu akwiye kwibaza, kuko ugiye kuraba abantu bose bariko baravuga n'aba influencer, nitwego ba journalist, n'abantu novuga ko bakurikirana umuziki muri rusange mugabo ntibiri deep, ntibiri mu mizi ngo twumve bajya banye n'igiteramo ico babivuga, kuko urumva ko Kirikou n'umurinzi w'umurundi mugabo David agiye kuri stage ivyuma byaciye bisubira gukora. None abaririmbyi bacu amakontra musinya ni gute? Cyo ni kibazo umuntu akwiye kwibaza, kandi abaririmbyi bakwiye kuza barakorerako, kuko kontra ni ikintu gikomeye. Umuririmbyi ntazoguma agenda mu gihugu kibanyi yamagira cha kibazo nyene ariyo shikiriye, mugabo haja ku wundi muririmbyi
bigaca bipfa. Ariko by the way Kirikou siwe bimaze kuba ko wenyene, wanashaka nonga mu Burundi biramaze kuba kuri D1, biramaze kuba kuri D1 nk'icuro zibiri, ugasanga baramukorera ibintu nk'ivyo kandi ari ngaha nyene mu Burundi. Ikiganiro Kirikou yatanze kuri Rwanda TV yavuze yuko sugwanka abanyarwanda banka Uburundi, ahubwo ni kamere y'umuntu yakoze bijya bintu, ni kamere y'umuntu yakoze bijya bintu, kuko nkuko nyene meje kubivuga si Kirikou nyene bimaze kubako, byarabaye kuri D1 ngaha nyene mu Burundi, ari mu gihugu ciwiwe. Rero niho acagaruka ca kintu c'amakontra, umuririmbyi avugana gute na nyene gitaramo, avugana gute n'uwamurondeye kugira ngo hazaragarara ivyo bintu. Kuri ndi ruhande naho iyi nkuru ya Kirikou ni inkuru imaze hafi imisi 4 ari kiravugwa, nta ndirimbo iri kiravugwa gusumba iyi nkuru, kuko inkuru yateraniwe ko n'abanyarwanda n'abarundi umva ko ari inkuru indende. Hari n'abashobora kuca bavuga ati mbega ko Kirikou ari umwana nyamenyine kuba mu muji, ubwo ntiwosanga misose ivyo bintu nkuko yabonye bwa mbere byateye scandal, ntiwosanga Kirikou yaciye agaruka kandi agaca bikora kugira ngo abizaze umusaruro, kugira ngo aguma avuga. Ubona ko indirimbo ahanihe yego nivyo ni hits, ariko uko yari iri hits gisohoka siko bikimeze ubu, inguvu zitera zigabanuka. Kandi Kirikou nta yindi ndirimbo afise ari wenyene kiretse Deep ari kumwe na Balinoje na Double J, ubwo navyo ntiyo bari muri iyo nzira, ariko arabona ko inguvu za ahanihe ziri kuziragabanuka, agaca avuga ati reka dukore agatwika kanaka kugira ngo ngume ndi on trend, kuko ibigize umuririmbyi harimo trend. Umuririmbyi aragenda muri studio arasohora indirimbo hama akayikora promotion. Ikindi kigira umuririmbyi no kuguma on trend, nimba Big Fizzo agihagaze nuko yagumye on trend, nimba Sadba agihagaze nuko yagumye on trend. Hari abantu batatahura, abaririmbyi badatahura ikintu bita trend. Hari abaririmbyi benshi tuzi baba star mugabo tubamenya gusa iyo hasohotse indirimbo zabo, no kuvuga uwo muririmbyi nta trend abafise. Hari abaca bibaza rero ati Kirikou ari giye usanga yakoze ico kintu kugira ngo on trend. Nivyo nibaza umuntu akwiye kwibaza. Ko mu conclusion rero abaririmbyi b'Abarundi muragiye hanze, twara staff yawe zo kurikirana kote technique, vugana n'abateguye igiteramo, iki kintu kigapfa haraza kuba ibi nibi, kuko nta bindi bintu twigize tubona inyuma y'ico giteramo, ico giteramo ca Kirikou. Kuko turibuka igihe haba igiteramo The Ben yaje ngaha mu Burundi, Fizzo ntigeze aririmba, mugabo twarabonye inyuma yavyo ko nabanyene igiteramo bashoboye gusigura, baravuga bimeze kunuku. Turabona ibintu biraja mu muco, turumva neza iyo vyavuye. Mugabo kubera iki Kirikou n'ubu tutabona abanyene igiteramo bariko baravuga ingene vyagenze. Gahunda bakiri kuba bafise ikindi giteramo mu Rwanda nyene, turindire turabiyo bizoherera. Ariko ni kwa kundi nyene abaririmbyi mugerageze, abaririmbyi b'Abarundi mugerageze iyo mugiye gusinya kontra ni ikintu gikomeye, uze murumvikana nabo mugiye gukorana, kuko umuririmbyi guseba naco n'ikindi kintu kiza mu mateka yiwe. Tuvuga ati yarigeze kuja mu gihugu runaka baramwiyamiriza, umva muri ico gihe ntibazovuga yuko ngo umva ngo ico gihe ngo abanyarwanda ngo barakumye induru, ngo baravuga ngo ibintu ngo mu Burundi ngo bamugiriye sivyo. Muri iyo myaka iri imbere bazovuga umuririmbyi wo mu Burundi yitwa Kirikou yarigeze kuza ngaha mu Rwanda baramugaya bamufata nabi, umva azoba ari shusho mbi. Turakwiye rero kuza turiga gukora professionally, haba mu kuririmba ukuntu umuntu creating ibintu bikajamo na zone ubunyamwuga. So Kirikou is a big artist, kandi twizere ko bino bintu bitazosubira, cyane ku muririmbyi wo mu Burundi. Niyasubirayo kandi cyane ku yindi concert azokora mu Rwanda bazi bacunge neza. Yari extreme rero nko bisanzwe, turiko turagerageza kuvuga ku bintu vyabaye kuri Kirikou akiri tunagerageza gutanga novuga gutanga iciyumvira ingene ibintu vyogenda birakogwa. Je propose kuvugana neza n'umuntu muri ko murakorana, hama kuri kote y'umuririmbyi nawe gutegura staff yiwe igahembwa, kuko nimba Diamond azuza ngaha mu Burundi ntazuza ari wenyene, ntazuza ari kumwe n'umufotografe gusa,
aduzanana n'umu DJ, aduzanana n'umu photographe, aduzanana n'umu journaliste. Uwo muntu abo bantu bose baduza bazananye kubera iki? Nimba uwo muntu yamuhamagaye muri concert adashoboye kuri iyo staff, Diamond ntashobora kuza. Ndavuga Diamond ashobora kuza ngaha mu gihe uwamutumiye yemeye kuriha ivyo bintu vyose. So abaririmbyi b'abarundi duca ubwenge, nico gihe ngo Uburundi bwiyubake. Ntitwaba dufise hit nka aha nihe amuririmbyi baca bamukorora nk'ishatu uko nyene. Foko twiyemera natwe kuko nta muntu atadufata nabi. Urumva niba guhamagara muri Tanzania naho bazokugira ivyo ne ko bavuga ati aba nubwo tubagira ibi nibi nta na kimwe. Mugabo foko twiyemera natwe tuvuge tuti je ndaje nga muri concert yawe riha aba naba ama hotel biki vyose. Mugabo ibintu bigende neza. Hama gucu iyo midego zirahera. Mu Rwanda abarundi baratwanka. Izo mvuru zihera Rwanda no Burundi twese turi bamo tuvuga ururimi rumwe almost. So tubandanye dukunda ivy'iwacu tunabishigikira nk'abarundi. Kirikou, big up yourself. Ni Extreme nk'ibisanzwe ni BITV. Turabakunda cyane. Ciao ciao.